woba ukunda ibikoko mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe hari abantu usanga bikundira kuba kumwe n'ibikoko kurusha kuba kumwe n'abantu. Ugasanga umuntu yikundira imbwa yiwe, akayabu kiwe, eka canke ikindi. Eka noneho biragoye kugira ngo ureke kuba umugenzi w'igikoko, kuko hariho ibikoko bimwe bimwe usanga vyitaho abantu cane. Nk'uko igenekerezo rya 6 ukwezi kwa kabiri buri mwaka ari umunsi mpuzamakungu wahariwe guca ubwenge ku bikoko, ico twokwita intelligence animale, twagomba turabire hamwe ibikoko 10 abashakashatsi bemeza ko vyoba biciye ubwenge kurusha ibindi. Ndabibutsa yuko ikiganiro ari bwigwa mutegurirwa na Becha Power, jewe nanje nditade Havyarimana. Twisunze ivyo barabirako kugira ngo bemeze ko igikoko giciye ubwenge. Ubwa mbere bisunga ico twokwita sens d'empathie, kuvuga kugira amasantima nk'iyo umuntu ababaye ugashobora kwishira mu kibanza ciwe. Barisunga kandi urugero rwo kwibuka, eka n'ingene gifise umubano mwiza. Ivyo rero bituma ku mwanya w'icumi tuhasanga akayabu. Nivyo ukuntu akayabu kibako canke ukuntu umengo karagayana, umengo uwo mwanya ntikari kawukwiye, ariko akayabu kari mu bintu bifata n'ingoga. Ubwonko bwako burafise ububasha bwo gufata ico bubonye cose kandi ntibucibagire. Ku mwanya w'icenda tuhasanga agakoko bise écureuil. Écureuil n'agakoko gatangaje cyane, kuko ako gakoko mu mwaka umwe ni ukuvuga mu mezi 12 kamara amezi 7 karyamye. Ariko ibigatuma bagashira ku rutonde rw'ibikoko biciye ubwenge ni uko ako gakoko gatashobora gukorera ibintu bibiri icarimwe. Ni ukuvuga yuko gakorera ibintu ku rutonde kandi karaba ibikaraba, uhiga ivyo kurya, kwinyegeza ndetse no kwiyubaka. Ku mwanya w'umunani tuhasanga inzovu. Ubushakashatsi bwakozwe basanze abantu benshi bashaka kuba abagenzi b'inzovu bivuye ku mutima mwiza ifise. Iritaho abana bayo, igafasha ibindi bikoko kandi igashobora kuganira cyane ikoresheje ibirenge vyayo. Mbega ushobora kuganiriza abandi ukoresheje ibirenge? Ubwindwi tuhasanga agakoko bita pieuvre, abandi bakita n'agakoko kaba mu mazi. Ako nako gashigwa ku rutonde rw'ibikoko biciye ubwenge kubera ko atakintu gakora katabanje kucigako. Pieuvre k'ingore gashobora kumara umwanya munini kinyegeje gapanga ukuntu kaza guhiga ivyo gufungura. Ku mwanya wa 6 tuhasanga imbwa. Abantu benshi murazi imbwa, ndetse bamwe usanga ari ababanyi banyu mubana no mu mpango. Imbwa n'igikoko giciye ubwenge. Nimba woba utunze imbwa, iyo watashe umeze neza irabimenya, kandi niyo watashe umeze nabi irabimenya. Kandi nk'iyo uri kuravuga igerageza kukumviriza, nimba ari ijambo rishasha ntiriyiciye. Ku mwanya wa 5 tuhasanga ifi nini iba mu mazi yitwa baleine. Abantu benshi ko turabura uko dutorera hamwe ingorane, ariko baleine ivyo ntibibaho kuko zozo zikorera hamwe mu gutora umuti w'ingorane. Ubwa 4 tuhasanga ubwoko bw'inyoni benshi mwita gasuku. Ntivuze izina ndazi benshi muri mwebwe muciye mwemeza yuko ikwiye ico kibanza bivanye nuko umumwe ayizi. Ndazi naho yoba ari umuntu ashoboye gusubiramo ivyo muvuga vyose, ntimworeka kwemeza yuko aciye ubwenge. No kuri gasuku nuko bimeze. Ku mwanya wa 3 tuhasanga ubundi bwoko bw'urufi witwa dofe. Uriko uraraba dofe wohava uyigereranya n'umusazi. Ni igikoko kizi kubana neza n'ibindi, ndetse ziritana n'amazina nk'abantu, aho imwe ihuye n'iyindi ishobora kuyimenya. Ku mwanya wa 2 tuhasanga ingurube yo mw'ishamba. Ingurube ni igikoko giciye ubwenge cyane. Mbere baravuga ko umwana w'imyaka 3 anganya ubwenge n'ingurube y'imyaka 10.
ngo biragoye kubuza amahoro ingurube kuko yakira n'ingoga imibereho mishasha. Ku mwanya wa mbere tuhasanga inkoto. Ndazi nta gitangaza kirimo kuko ku bice 98% twoba dufise inkomoko imwe n'inkoto. Kuvuga yuko iza ku mwanya wa mbere mu bikoko biciye ubwenge. Mwagize neza rero kuba mwadukurikiranye. Ikiganiro cari bwigwa aho twabayagiye ku kuntu ibikoko birutana urabiye ku bwenge. Ndizeye neza yuko mwoshobora kubitandukanya. Mwagiteguriwe na Becha Power aho mugikurikirana iminsi yose ya gatandatu isaha 11 z'umuhingamo. Mukagisanga ku mbuga ngurukana bumenyi arizo Facebook, YouTube ndetse na Instagram za Becha Power. Ari nk'intererano canke ikibazo mu vyandika muri commentaire kwizo mbuga nyene nayo General Tade Havyarimana.